Subiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kombanesha kure yacu kandi yanyu ya IC TV. Uruno ruhererekane rw'amakuru turiko turabashikiriza umunsi ku yundi ku ntambara ihuza Uburusiya na Ukraine. Ivyagizwe hibanga ku rubuga rw'intambara ukuboko kunyegejwe kw'ibindi bihugu bifasha Ukraine, abanyagihugu n'abasirikare bapfa ibiri imbere nico abihweza ivya politike mpuzamakungu bavuga kubiriko biraba nakazoza kisi muri rusange. Kaze mwese murano makuru ngira ngushikirize ntande hano naho mushobora kuronka amakuru yizewe hatari ngaha kuri IC TV. Munshamake intambara irakomeza gufata umurindi ukomeye hagati y'Abarusiya n'Abanya-Ukraine. Abategetsi batandukanye ba Amerika bagiye kugirira ingendo muri Ukraine, ivyo bazoganira na President Zelensky biracari banga rikomeye. Uburusiya bwakomeje kugaba ibitero mu bumanuko no mu buseruko bwa Ukraine harimwe n'igice casambuwe n'intambara cane ku kibuga c'indege ca Odessa. Umugwi w'abanyagihugu 200 bahunze agace ka Azovstal aho ingabo za nyuma za Ukraine zugaraniye muri Mariupol nkuko bitangazwa. Indege y'intambara y'Uburusiya yarenze amategeko y'ikirere yinjira muri Sweden nkuko vyatangajwe n'abategetsi bo muri ico gihugu ca Sweden nyene. Kurundi ruhande ariko abategetsi b'Uburusiya babwiye ibinyamakuru vya leta ko hari ivyago bikomeye vyuko hoba intambara y'ibitwaro kirimbuzi mu gihe intambara yoba ibandanije muri Ukraine, kandi bagasaba ko hogira igikorwa mu korosha imigwano. Nubwo biruko igihugu ca Ukraine catangaje ko hari ingabo z'Uburusiya zatanguye gusubira mu Burusiya, gusa Ukraine nyene ntigeze itangaza igitigiri c'abasubiye i Moscow. Twinjire neza na neza ku rubuga rw'intambara noneho hariko harabera ingwano, ibiturika biteye ubwoba, ibimodoka vy'intambara n'indege z'intambara zinyuragirana mu kirere c'imiji itandukanye ya Ukraine cane cane yigaruriwe n'Abarusiya harimwo nka Mariupol ndetse n'iyindi. Ukraine iravunira kagohe Uburusiya ko butohirahira ngo bukoreshe za misile muri Belarusiya. Igisirikare ca Ukraine kikaba kivuga ko Uburusiya buriko bugira ibitero vya misile birasubiye ku butaka bwa Belarusiya. Oleksandr Shatpune n'umuvugizi w'ingabo za Ukraine akaba yavuze ko Uburusiya bubandanya kwegeraniriza ibikoresho vy'intambara mu gace ka Slobozhansk gaherereye muri Kharkiv. Nkuko bitangazwa na Shatpune, imigwi y'abasirikare bashika ku 300 n'abandi bantu 1000 babafasha bakaba bashitse bavuye muri Donetsk na Luhansk. Ati mu ntumbero yo gucungera ikirere kimaze kuzuramwo ingabo mu duce tune, umwansi yamaze kwashira ibikoresho karuhariwe bikingira za misile z'indege. Uburusiya bukaba bwatangaje nabwo ko abasivile 46 bamaze kuva mu duce tuberamwo imirwano hafi y'ihinguriro rya Azovstal riri muri Mariupol. Bw'igitutu c'intambara Ukraine irabandanya gusaba ubufasha bw'ibirwanisho bigezweho. Amakuru yo kwizera akabavuga ko ambasaderi wa Ukraine yasavye Ubudagi kubaha ibirwanisho bigezweho nyuma y'imisi mike Ubudagi bwemeye ko buzotanga kuri Ukraine za burende ibimodoka vy'intambara bishobora gukingira ibisasu. Ambasaderi wa Ukraine mu Budagi Andriy Melniki akaba yabwiye ikinyamakuru The Bild Sonntag ko za burende basanzwe bafise zirenza imyaka 40. Ati kugira dutsinde Uburusiya dukeneye intwaro zigezweho z'Abadagi. Ingabo z'Uburusiya zigenda zongereza akariro ku bitero vyazo mu buseruko bwa Ukraine nkuko bivurwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Ukraine. Oleksandr Motuziaki akaba avuga ko hari ivyemeza ko wateye igihugu ciwe ariko arategura ibikorwa bikomeye vya gisirikare. Ati turabona ivyemezo vy'uko Uburusiya buriko burarundarunda ingabo mu karere k'ubuseruko kandi ko ubu hiriko ishaka cane kwigarurira utundi turere twa Ukraine uko bishoboka kose. Motuziaki akaba avuga ko Uburusiya bubandanya ibitero vy'indege mu gisagara ca Mariupol kiri mu nkengera y'inyanja kimaze igihe cugarijwe. Avuga kandi ati waduteye akorana ingufu zose mu kugarana ingabo zacu hafi y'uruganda rwa Azovstal naho hari zimwe mu ngabo zirungikwa hirya mu buseruko. Hagati aho abasivile barenga kuri 200 bashoboye guhunga bavuye mu ruganda rw'ivyuma rwa Azovstal, agace kanyuma k'ico gisagara ca Mariupol kikiri mu minwe y'ingabo z'Uburusiya. No murwi wa mbere uvuye muri ico gisagara kuva Perezida Vladimir Putin yategetse ko ico gisagara cugagwa burundu. Gusa ibiganiro birabandanya mu ntumbero yo guha inzira abasivile bababa 1000
bakizibiriwe muri ico gisagara kugira ngo bashobore guhunga. Mu yandi makuru kuri iyi ntambara, umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson akaba yabwiye Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine ko yiyemeje gusumba gukomeza iki gihugu. Johnson akaba yavuze ko aciyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo Putin ananirwe, akavuga ko Ubwongereza buzobandanya buha Ukraine imfashanyo ya gisirikare n'iy'ubutunzi. Mu ntango z'ukwezi guheze, y'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza yarabonanye na Zelensky ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev, aho yavuze ko Ubwongereza bufashe mu mugongo cane Ukraine. Kandi Ubufaransa nabwo nyene bwemeye kongereza imfashanyo ya gisirikare n'iy'ubutunzi. Iki gihugu kimaze amezi abiri arenga kiri mu ntambara y'Uburusiya, ni nyuma y'ikiganiro Perezida Emmanuel Macron nawe nyene yagiranye na Perezida Zelensky kuri telefone. Perezida Macron akabashimangira ko afise impungenge nyinshi ku mabombe Uburusiya bubandanya gucushagira mu bisagara vya Ukraine, hamwe n'ibintu bimeze nabi cane mu gisagara ca Mariupol. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu vy'inshuti bikaba bimaze guha Kiev amajana n'amajana y'ibirwanisho birasakure mu ntumbero yo kuvyifashisha mu guhangana n'ibitero vya Moscow mu ntara ya Donbass iri mu buseruko bwa Ukraine. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa bikaba bivuga kandi ko iyi mfashanyo igenewe Ukraine igera ku matoni arenga 615 y'ibikoresho, harimwo ivyo kwa muganga, amamoteri y'ibitaro, imfungurwa, ivyo kubaka, uburaro hamwe n'amamodokari y'ubutabazi. Mu gace kacu k'uruhererekane rw'amakuru turiko turabashikiriza umunsi ku yundi ku ntambara ihuza Uburusiya na Ukraine, ivyagezwe hibanga ku rubuga rw'intambara, ukuboko kunyegejwe kw'ibindi bihugu bifasha Ukraine, abanyagihugu n'abasirikare bapfira mu ntambara ibiri imbere n'ico babihweza ivya politike mpuzamakungu bavuga kubiriko birabera mu ntambara ndetse n'ahazoza hisi muri rusangi. Ndaza kugushikiriza idonido gukuntu noneho ibihugu biri mw'ishirahamwe OTAN canke NATO biriko biritegurira kwinjira mu ntambara vyeruye nico Uburusiya bushobora gukora mu gihe ivyo bitero vya OTAN vyoba bitanguye kugabwa ku Burusiya. Muri kano gace kagira gatanu k'icigwa c'18 tugiye gushira mu ngiro ivyo twize mu duce dutandukanye. Mu kurangiza iki cigwa rero, hari ibintu nyamukuru dukwiye kubanza gufata tukumva ko tubitahuye. Icambere, urwanko n'ishavu n'uburozi kuwubifise muri we, naho yoba yabitewe n'ikibi kiboneka yakorewe. Uburozi ntibugira ubwenge, uko bwica uwubunyoye kubera buhawe niko bwica uwubunyoye kubera bwihaye. Ca kabiri, ntidutegerezwa kwanka no gushavurira abatugiriye nabi, hari ukundi kuntu dushobora kubikora. Ibi nzobivuga neza mu nyigisho zijanye no gukira ibikomere vyo mu mutima, ugukira hahamuka no gusubiza hamwe nabo twacanyemwo, la réconciliation, kugira ngo urwanko n'ishavu bitugumemwo ni twebwe tuba twabihisemwo. Turashobora guharira abatugiriye nabi tukabarekurira, canke naho tugahitamo kubashavurira no kubanka. Ico duhisemwo rero dukwiye kwemanga n'inkurikizi zacu, kubera ishavu n'umubabaro vyonona ubuzima bw'uwubifise, bikonona imigenderanire afitaniye n'abandi. Uwuhisemwo kubigumamwo abahisemwo kubandanya igikorwa kibi yakorewe, kugira ngo kibandanye kigira ingaruka mbi ku buzima bwiwe, mu bwenge, mu bigumbagumba no mu mubiri, mbere no mu migenderanire. Abahisemwo gufasha uwamukoreye ikibi kugira ngo noneho ico kibi gishike kure gusumvya aho wagikoze yari yashoboye kugishikana. Murumva ko ibi bintu atari vyiza. Kugirira ishari n'inzigo umuntu n'uguhitamwo gutanguza intambara itagiramwo ubwenge na buke kandi udashobora gutsinda. Ni warusha umuntu amafaranga, azokurusha amagara meza. Ni wamurusha amashuri, azokurusha kugira igikundiro ku bantu. Ni wamurusha kwambara ukabegwa, azokurusha kugira abana b'indero. Ni wamurusha kugira abana b'indero, azokurusha kumvikana n'uwo bubakanye. Ni wamurusha kumvikana n'uwo mwubakanye, azokurusha igikundiro kubakoresha. Iyo ntambara winjiyemwo izokuruhisha gusa kandi uzoyivamo utsinzwe. None wumva ari kuki woyitako ukaja kugwana intambara uzi neza kutazotsinda, ikuruhisha gusa. Narirya hari ibindi vyinshi vyiza kandi bishoboka ushobora gushirako inguvu zawe n'umwanya wawe. Kuba ufitiye abantu urwanko, ishavu, ishari canke inzigo bimeze nko kwiruka uboheye kw'ikibuye kinini. Ni wewe bitera ingorane, ni wewe uhomba. Ukoresha ubwenge bwawe mu bintu ataco bikungura, wigwizamwo ibishobisho bibi, les émotions négatives, ukwegera ingorane amagara yo mu bwenge bwawe, ta santé mentale, ukikegera guparangana kandi wari umuntu akomeye,
kandi uba uriko utegurira umubiri wawe ingwara zifadika kandi z'urusobangane. Kujana iyo nzira ni ukwiyemeza guhunga ukubaho uroraniwe. Umutima w'urwanko n'umubabaro ni umutima mubi. Umuti wavyo ni uguharira, ni ukurekurira abantu batuma ivyo bintu bikubamwo. Ubipfuriza ivyiza kandi ubibasabire. Iciza ca mbere ukwiye kubasabira ni ugukira ubukozi bw'ikibi nimba batabihevye, kuko iyo nayo ni ingorane ikomeye kuri bo. Bareke wewe wifatira ubuzima bwawe mu minwe, ntubandanye ubemerera kubuganza biciye mu vyo bagukoreye. Umutima w'ishari n'inzigo nawe nyine twarabonye ko ari mubi. Umuti wavyo ni ukuva muri iyo ntambara idashoboka, ukamenyera gukeza abakoze bigashimwa canke abafise ivyo udafise. Naho bogira ibimeze gute, ntibazokubuza gushika kuvyo wewe ushoboye gushikako. Nezerere gutera imbere kwabo, bakeze, bavuge neza mu bantu bati barya abantu n'intore. Uko wiyubakamwo ivyo bintu vyiza, ayo majambo meza, niko nawe uba uri kuriyorohereza mu gikorwa co kubaka ubuzima burimwo kuroranirwa. Mu kurangiza rero, hariho utubazo nashaka ko turimbura. Twovuga ko abantu bafise izi ngorane, urwanko, ishavu, ishari n'inzigo, boba bangana gute kwijana umuntu afatiye ku vyabona ahabaye? Bangana gute kwijana? Ni 30, ni 50? Akandi kabazo, mbega weho uwo ufise izi ngorane? Uravye mu buzima bwawe bwa misi yose, izi ngorane kabisa ntazufise? Akandi kabazo, ugiye gukora iki kugira ngo uzivemo? Iyumvira ikintu wokora bivanye n'ingorane wasanze ufise kugira ngo uyikure mu buzima bwawe widegemvye. Icanyuma nagakogwa, iyumvira abantu 2 canke 3 uzoganirira ibiri muri iki cigwa. Ushobora kubaha ano audio bakayumviriza, hanyuma mugaheza mukaganira nabo bavyumvirije, canke ukavyura ikiganiro naho batoba bumvirije, hanyuma mugaheza mukabivuganako, kuko n'abantu benshi badatahura ibiri muri iki cigwa. Murakoze cyane, gira umunsi mwiza. Icigwa ca 18 kirangiriye hano.